Chuti bakunze b'ikiganiro umuntu muzima, reka tubaramutse twongera tubaha n'ikaze tunashima Imana ko yongeye kuduha amahirwe kugira ngo tuganire tongere twungurana ubumenyi bushobora gufasha umubiri wacu. Tunashima Imana kandi ko imaze kutugeza ku bitari bike, kandi tukizira ko namwe abakunda kuraba imbonesha kure Heritage bagakurikirana ikiganiro cy'umuntu muzima hari byinshi bimaze kunguka. Ikiganiro kandi kikaba kisanzwe kiri kuri konti ya YouTube yitwa Ikanguro n'Ubugorozi, ugasanga ko kino kiganiro citwa umuntu muzima. Rero hose umuntu ashobora kunguka ubu bumenyi dusanzwe ducisha kuri imbonesha kure kuri no mugoroba. Rero kuri uyu mugoroba muri kumwe nanje Jean Bosco Nduwimana, nije tugiye kubana, tukaba tugiye kuganira tuganire ku vy'Imana yaremye akamaro kavyo. No musi twabateguriye ku gitegwa kimwe mu bitegwa Imana yaturemeye kugira ngo bidufashe. Tukaba tugiye kurabira hamwe igitegwa bita igihoke, ico abandi mu Kirundi biti cema canke ivyema, ariko mu Gifaransa bavyita tournesol. Kuba soma muri Bibiliya igitabo c'ijambo ry'Imana, igitabo c'itangurira igice ca mbere umurongo wa 31, Mose ariko arandika yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo Imana nuko Imana yihweza ivyo yaremye byose kandi byari byiza cane. Reka tubwira abantu ko Imana ivyo yaremye yaravyihweje. Iyo bavuze kuvyihweza kwari kubihezagira, kwari kubona ko birimwo ubushobozi buzogira neza amagara yacu, kwari kubona ko birimwo ububasha buzokomeza gutuma umuntu abaho, bikabamwo n'ubushobozi butera umuntu gushima umuremyi wiwe. Nico Mose yaravuze, avuze ngo Imana yaravyihweje kandi ibona ko ivyo yaremye ari byiza cyane. Kuba byiza cyane nuko nta na kimwe Imana yaremye ari ico gutabwa, nkuko Paulo yavyanditse mu gwete yandikiye Timoteyo, ariko buri kintu cyose gifise igihe caco, gifise nico kimara mu gihe caco. Ndatanga karorero, ibitegwa byose biri mwisi bimera Imana yaremeye muri no si bifise igihe cavyo cyo gukora. Iyo ubikoresheje mu gihe kitari cavyo bishobora kugutera ingwara. Nka karorero, itabi Imana yariremye iremera mwisi, ariko hari abantu bashobora kwibaza ngo ntaco rimaze. Nivyo iyo urinyoye ukaritumura litera za kanseri zitandukanye, cyane cyane kanseri zo mu mahaha, mu nzira zo guhumeka n'ahandi. Ariko hari gihe rishobora kuba umuti. Niko cyo kimwe n'ibindi binyobwa abantu banywa nk'ikawa. Ikawa ntabwo ari kinyobwa gikwiye kunyobwa abantu bakakinywa, ariko hari gihe kiba umuti iyo umuntu yagize ubugwayi runaka. Murumva rero ko ntaco Imana yaremye dafise umugambi. Ikihari uretse Satani gusatera abantu kutamenya bagakoresha ibishobora kubonona, ubundi vy'Imana yaremye byose ni vyiza. Uno munsi rero tugiye kuganira kuri ico gitegwa citwa igihoke, cyo mu Gifaransa bise ngo ni tournesol, abongereza cyo bo bacise ngo ni sunflower. Ngo ni ishugwe rigenda rimeze nk'izuba, kandi by'ukuri uravye ishusho yacu canke uravye umubumbe wacu gisa naho kimeze nk'izuba. Kuba kurikirana rero bakagira ubushakashatsi, ni gitegwa kimwe mu bitegwa byinshi Imana yaremye bimwisi, gifise ico kimarira umuntu. Ari naho mpamvu tugiye kuraba iki gitegwa mu buryo bwagutse muri uyu mwanya dufise, kugira ngo buri muntu wese ashobore kumenya iki gitegwa, agikoresha kizi, amenye n'uwahora atakizi yijukire kugikoresha, abacirengagiza bakibona bamenya akamaro kaco, gutyo umuntu wese agikoresha. Kahise kaco rero katwereka ko ari gitegwa gikomoka mu gihugu ca Mexique, no kuvuga muri Amerika y'Amajepfo yo bita America Latine. Ico gitegwa ngo niho catanguye kurimwa kera cyane, mbere gitangura kurimwa n'abashakashatsi mu bijanye n'ingaburo batarakivumbura ngo bamenye ivyo bita propriété diétético-thérapeutique zikirimo, canke ingaburo zishobora no kuvura zisanzwe ziri muri ico giterwa. Mbere yuko abashakashatsi bazivumbura bakazishira ku mugaragaro bakazigisha abantu, ubu tukaba turi dusoma ibitabo bitandukanye kugira ngo tumenye ingaburo zikirimo. Muri Mexique cari gisanzwe kirimwa abantu bagikoramwo ico bita purée, kugira ngo ibyo bakoramwo bakabigira ibintu bimeze nk'urunyugimbe, bakabikoza imitsima itandukanye ikozwe mu binyantete bitandukanye, canke bagagishira mu mboga, kumwe abantu bashira ibiyoba mu mboga, naco ico gitegwa ifu yaco bari basanzwe bayikoramwo ivyo bitandukanye. Murumva rero ko ari gitegwa ca kera. Ugerageje kuraba ubushakashatsi bwakivumbuye, kikaba kimaze kwandikwa, ubu kikaba gisa naho kimaze gushirwa ku mugaragaro, umucuka mumaze gutangwa kuri ico. Biragaragara ko cari gitegwa gisanzwe caravumbuwe n'abantu kera, bakamenya ko Imana yakibitse mwibanga ridasanzwe. Iki gitegwa bita rero igihoke cyo bita mu Gifaransa tournesol,
ni igiterwa kiri mu mugwi w'ivyamwa ariko ivyamwa bifungurwa vyumye izo bita fruits secs kandi kigafungurwa mu vyamwa bifatwa nk'ibinyamavuta izo bita ama oléagineux niyo bita fruits secs oléagineux no kuvuga ko ari camwa gishobora gufungurwa ukagihekenya canke gashobora guhingurwamwo amavuta ashobora gukoreshwa mu guteka imfungurwa zitandukanye canke mu gushigwa ku masalade atandukanye murumva ko ari ciza cyane nubwo tukibona kimeze nk'ishurwe abantu bakakibona kirimwe intete ziriya ntete zaco izo bita graine mu gifaransa ntabwo ari intete kogeranya cyo kimwe n'ibiharage canke isoya canke ubushaza canke inkore ahubwo kija mu mugwi wa sesame ivyo bita ama oléagineux sesame izo bita amande ivyema canke ibiyoba cyo kimwe niki camwa rero bita igihoke canke tournesol izi mbuto zaco canke izi ntete zaco zishirwa mu mugwi w'ivyo bita ivyamwa bifungurwa vyumye ariko vy'ibinyamavuta ikindi twovuga kuri kino giterwa mbere yuko twinjira mu bijanye n'ibikigize nico kimarira umubiri gisanzwe ari kimwe mu biterwa mw'isi Imana yaremye ariko ngo nico giterwa ca mbere mw'isi gifise ingaburo nyinshi zitandukanye gifise ico bita composition concentrée composition nutritive concentrée niko mu gifaransa twoyita ariko ikaba gifise ico bita variété typique kirimwo amavitamine ivyunyunyu za ndema mubiri ibitanga isukari ibitanga inguvu kirimwo amazi kirimwo ibintu bitandukanye byinshi niyo mpamvu bavuze ngo nico giterwa ca mbere mu by'Imana yaremeye mw'isi mu biterwa bimera gifise ivyo bita composition nutritive yagutse kandi itandukanye murumva ko kugikoresha kugifungura kucitaho umuntu akamenya ngo kirimwe ibi umuntu yogikoresha uku gifungurwa uku umuntu aba ariko arigira neza kubijanye no kubungabunga amagara yiwe rero abashakashatsi baragerageje kucitaho hari umushakashatsi mu bijanye no gufungura neza umushakashatsi mu bijanye no gufungura neza asanzwe ari n'umuhinga mu kuvura ingwara zifata inzira z'ivyo kurya iyo bita appareil canke système digestif uwo mushakashatsi yitwa Roger Pamplona no muganga wo mu Espanyol niwe yanditse igitabo kimwe yise Guide des aliments et les pouvoirs créatifs akamaro k'imfungurwa n'ingene zishobora kuvura umubiri agaragaza ico gihoke ko kiri mu mugwi w'ivyo kurya bifasha imitsi itwara amaraso mu mubiri iyakuye mu mutima iyo bita ama artère ico gihoke rero gisanzwe gifise ibintu byinshi bitandukanye byo twita ingaburo mu Kirundi ibyo mu Gifaransa bita ngo ni nutriments bitandukanye bwa mbere harimo ndema mubiri irimo ku rugero rwa garama 22 n'ibice 8 iyo ni ndema mubiri gusa harimo ibitanga isukari ibyo bita hydrate de carbone hakaba harimo grama 8 n'ibice 26 ica gatatu harimo ibyo twita fibre mu Gifaransa mu Kirundi dukunda kuvuga ngo ni ibintu bimeze nk'ibinyuzi canke nk'ibikumbi bisanzwe bifasha cyane amara bigafasha no mushishito kunoza neza imfungurwa bigafasha amara mato kununuza byankenerwa noneho byagera mu mara makuru bigatuma umwanda mukuru usohoka neza murumva ivyo bita fibre navyo ko ari byiza ku muntu navyo birimo ku rugero rwa grama 10 n'ibice 5 muri ico mu ntete z'ibihoke harimo vitamine yo mu mugwi wa B ya mbere ku rugero rwa miligrama 2 n'ibice 29 harimo vitamine B yo mu mugwi wa kabiri ku rugero rwa miligramu busa n'ibice 250 hakabamwo vitamine B yo mu mugwi wa gatatu ari nayo benshi bita niacine kuri miligrama 10 n'ibice 3 harimo kandi vitamine B ya gatandatu miligrama busa n'ibice 77 harimo kandi ibyo twita folate abandi bita acide folique kuri microgram 227 ikindi kirimo ku rugero ruhagije mu mavitamine ni vitamine yo mu mugwi wa E ikaba irimo kuri miligrama 50 n'ibice 3 niyo mpamvu kino giterwa gishirwa mu binyamavuta kuko iyi vitamine yo mu mugwi wa E ni vitamine bita liposoluble no kuvuga vitamine yivanga n'amavuta hambavaho kirimo ni na vitamine yo mu mugwi wa A na C ku rugero ariko ruke cyane kuko nka vitamine yo mu mugwi wa A irimo
kuri mikrograma zitanu gusa, naho vitamine yo mu mugwi wa C irimwo kuri miligrama imwe n'ibice 4. Kubijanye n'ivyunyunyu kirihagije ku vyunyunyu bitari bike kandi umubiri wacu kenera, kuko kino gitegwa c'igihoke canke ca tournesol kirimwo icunyunyu ca calcium kuri miligrama 116, kikabamwo icunyunyu ca phosphore kuri miligrama amajana 7 kikabamwo icunyunyu ca magnesium kuri miligrama amajana 354. Niyo mpamvu ku bantu bashaka gukomeza amagufa, ku bana bagikura, ku bana bagifise bakiri muri periode de croissance, ni kuvuga bakiri mu gihe c'urugero cyo gukura, ku bana bakiri muri iyo myaka ikura hagati y'umwaka w'ubusa n'imyaka 25 niho umuntu aba gifise amagufa acidevelopa canka gikura. Ni byiza gukoresha cyane iki gihoke mu nzira tuza kubabwira mushobora kugikoreshamwo kugira ngo mukomeze gutera igikuriro cabo bana. Kirimwo kandi icunyunyu ca fer n'icunyunyu ca potassium, fer ku rugero rwa miligrama 6.77, potassium ku rugero rwa majana 689 hamwe na zinc ku rugero rwa miligrama 5.6. Murumva ko kubashaka kugira amaraso ahagije mu mubiri bagomba gukoresha kino gitegwa c'igihoke, kuko miligrama 6.77 by'icunyunyu ca fer zirahagije mbere ku maraso yacu, kuko amaraso ntabwo akenera miligrama nyinshi cyane ku munsi. Ku cunyunyu ca potassium musanzwe muzi ko ari icunyunyu gifasha ubwonko mu bijanye no gukora neza kwa kanyama ko mu bwonko gatunganya ibijanye n'inkabuzo, ako twita hypophyse canke ico bita mu kirundi uruhorihori, kugira ngo ako kanyama gakore neza karakenera ivyunyunyu bitandukanye nka za potassium. Iyi potassium kandi isanzwe ifasha mu bijanye n'amagufa nako mu bijanye n'amafyigo y'umuntu. Murumva ko kufungura iki gihoke ukaronkiza za potassium kugira ngo amafyigo akore neza, ubwonko bworoherwe, amaraso aba yihagije ku cunyunyu ntugire ico bita anémie ferrique. Murumva ko iki cunyunyu gihagije. Kubijanye na zinc ni icunyunyu kimwe gikenerwa n'ubwonko kugira ngo ubwonko bw'umuntu buze bushobore gukora butunganye, na cyane ku bantu b'igitsina gore ibijanye n'imihango canke ibyo twita ubutinyanka. Mu kirundi iyo umukenyezi canke umukobwa amaze kugera mu bigero agatangura kuja mu gihe c'ubutinyanka, abakeneye ikicunyunyu ca zinc cyane, kuko gifashanya na ndema mubiri, gigafashanya na vitamine yo mu mugwi wa A na vitamine yo mu mugwi wa C mu gukorera mu mubiri wacu, na cyane mu bihimba bijejwe irondokezo twita appareil reproductif. Ikicunyunyu ca zinc rero kiba gikenewe mu bwonko bwacu kugira ngo umuntu agubwe neza. Murumva ko kino gitegwa kirimwo ibintu bihagije bishobora gufasha umubiri w'umuntu ku rugero rwiza. Abashakashatsi rero baratweretse canke abahinga mu bijanye no gufungura n'ingaburo baratwereka n'uburyo bwiza dushobora kugikoresha kugira ngo dukomeze kugubwa neza, tugire n'amagara meza. Ni byiza kumenya uburyo bwiza bwo kugikoresha, ariko mbere yo kugeraho reka tubabwire aho umuntu akwiye kucitaho kugifungura mu gihe umuntu afise ibibazo bikurikira. Iki giterwa citwa igihoke mu kirundi canke icema kuri bamwe bivanye n'uturere, kirarimwa mu gihugu cacu mu bice bitari bike by'igihugu. Kirarimwa mu gice c'imbo, kirarimwa mu bindi bice bitandukanye by'igihugu cacu, aho usanga kiba mu turere dutandukanye kandi kigashobora kwimbuka ku rugero rutari ruke. Gifasha mu bintu bitandukanye rero mu mubiri. Ubwa mbere kigwanya ya ngwara yo kugumarara kw'imitsi canke yo kudadarara kw'imitsi, ibyo bita durcissement y'imitsi, ugasanga imitsi y'umuntu isa naho yagumaraye, ibyo bita arteriosclerose mu gifaransa. Ibyo bita arteriosclerose mu gifaransa no gukomantara kw'imitsi, ariko igakomantara bikomotse ku kinure kibi kigendera mu maraso, na cyane gikomotse ku bantu bafungura ibifungurwa biva ku bikoko nk'inyama, amata, urubu, byo bita beurre, amafromage. Ivyo ku muntu akunda kubifungura bituma ikinure bita cholesterol LDL, low density lipoprotein mu cyongereza niko bayita, iyo bita mauvais cholesterol mu gifaransa, bituma yiyongera mu maraso, kandi iyo yongereye niho hava kwa kugumarara kw'imitsi. Imitsi maze kugumarara bigatuma amaraso atagenda neza, ugasanga umuntu yagize ikibazo c'imitsi bitewe n'ico kibazo cha cholesterol yabaye nyinshi mu maraso y'umuntu.
ico ni cambere. Ahandi ishobora gufasha no kubagira ivyo bita affection cardiaque. Izo bita affection cardiaque twovuga nk'ivyo bita infarctus du myocarde, za ngwara ya infection y'inyama y'umutima yo bita infarctus ni kilatini bisobanura mu gifaransa infection, no kuvuga kugwara kw'inyama igize umutima ari nayo bita myocarde. Iyo nyama igashobora kubamwo infection, iyo umuntu akoresha ico gihoke bituma umuntu atagira ubwo bugwayi. Ikindi bifasha kuvyo bita thrombose cerebrale, kuziba kudutsi two mu bwonko, na cane cane izo bita vaisseaux cérébraux. Ama vaisseaux cérébraux no dutsi dukwirakwiza amaraso mu bwonko tukayatemberezayo. Utwo dutsi rero dushobora kuziba hakaba ico bita thrombose, ugasanga ari naho hakunda kuva ubugwayi bwo gupfa giturumbuka canke gupfa kugwa bukumbi nkuko mu Kirundi abarundi bakunda kubivuga. Ikindi iki gihoke gishobora gufasha n'igihe umuntu yagize ivyo bita manque d'irrigation sanguine, igihe amaraso atagenda ngo ashike mu byo bita extrémité, no kuvuga nko ku mpera z'intoki, ku mpera z'amano, mu mutwe hejuru, ahatandukanye mu byo bita extrémité y'umubiri, ugasanga amaraso ntashikeyo neza. Rero iyo umuntu akoresheje iki gihoke bishobora gutuma amaraso ashika muri izo bita extrémité neza, ugasanga ico bita manque d'irrigation kiburijwemo mu mubiri. Rero iki gihoke murumva ko ari ciza cyane. Ahandi gifasha ni mu bijanye no kugwanya ikinure ca cholesterol, twari kwamaze kubivuga, bitewe nuko izi ntete za tournesol canke izigihoke zirimo ivyo bita lecithine. Iyi lecithine ni ikintu kimeze nk'inkabuzo yo kigeze mu mubiri, gituma igihoke iyo umuntu agifungura umubiri wacu ushobora kwikuramwo ikinure kibi cha cholesterol LDL, hagasigara ikinure ciza cha cholesterol HDL, ari naco kinure umubiri wacu ukenera. Iyo umuntu akoresha ibihoke canke akoresha ibikomoka kuri co ibyakozwe mu bihoke, bishobora gutuma lecithine yiyongera. Iyo yongereye ikinure cha cholesterol ya LDL kikagabanuka mu maraso yacu. Ikindi gifasha mu bijanye n'ivyo bita affection de la peau, ingwara zifata ku rukoba nka twovuga nka za dermatite, eczema n'izindi ngwara zitandukanye, no gutobagurika ku rukoba, kugira urukoba rusa naho gumenga rufise ibintu by'ibitobagurike, iyo bita peau crevasse. Ivyo iyo bimaze kuba umuntu agakoresha gufungura igihoke, gukoresha ibikomoka kuri co, bishobora gutuma umubiri wiwe wongera kumererwa neza. Kubera iki? Hasanzwe harimo vitamine yo mugwa hakabamwo niyo bita acide linoleique. Iyo acide linoleique hamwe na vitamine yo mugwa ni nazo zituma umuntu urukoba rwiwe rwongera rukamera neza, rwari rumeze nk'urutobaguritse rukamera neza, rwari rufise ibintu by'ibirabaguru rugasa neza, rwari rusanzwe rumeze nk'ugumaganye rugumaraye rukongera rukabomba. Ikarinda kandi umubiri na cane cyane amaserire gusaza, two twita uturemangingo fatizo mu Kirundi canke selule mu Gifaransa. Iki gihoke iyo ukunda kugifungura bituma udasaza vuba. Ikindi kino gihoke gifasha no kurinda canke kuvura ingwara zifata mu rusobekerane rw'imitsi ijejwe kumva canke ijejwe ihanahana makuru, ivyo twita système nerveux. Iyo uvise ivyo bita affection nerveuse, iki gihoke canke tournesol ni nziza cyane kubera iki? Yibitsemwo vitamine yo mugwa B ya mbere, iyo bita thiamine. Isanzwe ifasha cyane mu kurinda stress, depression, insomnie n'ivyo bita nervosité. No ubwoko bw'ubugwayi bufata mu bwonko bw'umuntu, ariko bugafata ico twita système nerveux. Yaba stress, ya ngwara yo guhangayika mu bwenge, umuntu akumva ahangayitse, canke ivyo bita depression, kwa kundi umuntu ahura n'ikibazo ugasanga yararengewe, ingorane ntagishoboye kuzitunganya, ugasanga umuntu asigaye ameze nk'umukeha bwenge bikomotse ku bibazo bitandukanye ashobora kuba yaraciyemwo. Ivyo bita insomnie, kugenda umuntu ahunyikiza yicaye ahantu ugasanga ariko arahunyiza yisinzirirako. Nivyo bita nervosité, ivyo bita gusugurirwa canke kurakara canke gusa nanirwa no kwihanganira ishavu, ugashavura birenze urugero. Ivyo bibazo rero kubera ko bifatira mu cyo twita système nerveux, bigafata mu bwonko, ubwonko bugahereza uruti rw'umugongo, rugahereza indi mitsi yumva, ugasanga umuntu yagize paralysie générale. Haba ico bita paralysie générale bikomotse kuri ico kibazo cabaye mu cyo twita système nerveux. Igihoke rero canke ibihoke umuntu akunda kubifungura birinda izo ngora bita affection nerveuse, harimo izo z'imihangayiko,
kabone ko buno buzima bwo muri no misi iherezo butera abantu kugira stress, ugasanga umuntu yabaye stress, imiryango ugasanga umugabo n'umugore babanye nabi, hari stress, ugasanga ufise abana ntibumva bagutera stress, ugasanga ufise umugabo atagukunda bikagutera stress, kandi wifuza ko wewe washaka kumwubaha no kumukunda, ugasanga cankwe nawe uri umugabo ufise umugore atakumvira, adashaka ko muji inama mu rugo, ibyo byose bigatera stress, ubuzima bwongeye kugasanga ni ibibazo, kukazi bikanga ugasanga ni ibibazo, amashuri akanga ugasanga ni ibibazo. Ibyo bintu byose kugira ngo ubwonko bw'umuntu buvyihanganire bukeneye gufungura imfungurwa zikomeza ubwonko cyane, imfungurwa zirimo ibihagije bishobora kubaka ubwonko na cyane kuri vitamine B yo mu mugwi wa mbere. Abandi barangirwa gukoresha iki gihoke nabantu bafise ikibazo c'igisukari, ingwara y'igisukari, diabete. Iki gisukari canke ingwara ya diabete dusanzwe tuzi ko ari ingwara ifata cyane umubiri w'umuntu ikomotse ku isukari ndenga kamere iri mu mubiri. Isukari ishobora kuba yarakomotse mu nyama abantu bariye. Abantu ntibazi ko inyama y'umuntu aziriye biriya binure byazo igitiguyo cyane niwe kubihingura mu mubiri ngo gikure mu isukari yo gukoresha, ibisigaye gikure nako mu ibinure byo gukoresha, ibisigaye kibihinguramwo isukari. Ivyo bibaye isukari rero bigiye mu mubiri, niho hakomoka za diabete, niho hakomoka za obesite, niho hakomoka za rhumatisme, za goutte, amarthrite n'amarthrose, za ngwara zifata mu makonyero niho zikomoka. Diabete rero ni ingwara isanzwe nayo nyene iherekeza izi canke igashobora kuzitangurira bitewe nuko umubiri w'umuntu intege nke zo gushobora gufatwa n'ingwara vyoroshe. Rero iyo umuntu afungura iki gihoke yabagwaye iyo diabete canke agomba kuyirinda, ni byiza cyane kuko iki gihoke twumvise ko kigwanya ikinure, gituma n'amaraso mu mubiri w'umuntu agenda ku rugero ruhagije, kuko umubiri w'umuntu usanzwe ukeneye isukari, iyo sukari igaba ikenera kuba igendera mu maraso. Ayo maraso rero nayo atunganirwa kabamwo za fere n'ibindi amaraso akenera. Hari gihe usanga isukari ashoboye kuyikuramwo, ugasanga glucose iyo yagombye kuba nyinshi mu mubiri, amaraso agashobora kugira ico bita depuration, akikuramwo ubucafu bumwe na cyane nk'ivyo bisukari bavyakomotse ku binure, ariko bikomotse ku gukunda kurya ibikomoka ku bihoke canke gukoresha ibihoke muri karemano kavyo. Abandi bashobora kugikoresha kikabafasha n'abantu bagomba kwirinda amakansere atandukanye canke bamaze kugira ivyo bimenyetso byuko bafise cancer, canke bashobora no kuba bayigwaye kuko nabo irashobora kubasahiriza bitewe nuko ifise vitamine yo mu mugwi wa E, naho tukaba tuzi ko ari vitamine antioxidant, ikagira kandi n'icunyunyu ca fer hamwe na magnesium, dusanzwe tuzi ko ari vyunyunyu bigendera mu maraso, bigafasha cyane mu kugwanya imigera ya cancer. Izi nizo bita les sels minéraux anticancéreux, canke izo bita element cancerigène ziba mu mubiri zishobora kugwanywa n'iki cunyunyu ca fer na magnesium bifadikanije na vitamine yo mu mugwi wa E hamwe na vitamine yo mu mugwi wa A na C, biraheza bigatuma umuntu mererwa neza, agafungura imfungurwa zigwanya iyo migera ya kansere. Ugasanga les cellules cancéreuses ziba mu mubiri, izo bita cellules cancéreuses zigendera mu maraso y'umuntu, ugasanga zoteye mu murura gwawe kugwara kansere yo mu rura runini yo bita kansere dikolo, ugasanga zoteye kansere yo mu gitigu canke kansere yo mu mushishito canke kansere yo mu bwonko, kansere yo mu mutima, kansere yo mu mahaha, kansere yo mu maraso ubwayo. Ugasanga izo kansere zitandukanye zashobora gufata umubiri zikomotse kuri utwo tuntu tuzitera iyo migera yazo. Iyo migera iraburijwemwo bikomotse ku gufungura imfungurwa zigwiriyemwo aya vitamine yo mu mugwi wa E na C na A, n'icunyunyu ca fer hamwe n'icunyunyu ca magnesium. Ikindi twovuga isanzwe iki gihoke gisanzwe gifasha mu bijanye n'ivyo bita augmentation des besoins nutritifs. Ibi bita augmentation des besoins nutritifs no kuvuga iki? Ku bantu babipfuza kwiyongereza ingaburo mu mubiri batagwaye, bagomba kwikingira, bagomba no kugaburira umubiri wabo neza kugira ngo se neza, ukomere, umererwe neza. Iki gihoke canke iyi tournesol isanzwe ifise ubwa mbere kalori nyinshi. Kalori zirimwo zirahagije kugira ngo umubiri wacu tuwugaburire. Ikindi irakenewe ku bakenyezi bibungenze, les femmes enceintes, kuko ifasha cyane mu kongereza ibizotuma umukenyezi atagira ivyo bita fausse couche, inda ingwivemwo, canke igafasha n'igihe cyo kwibaruka, umuntu akibaruka bitagoranye. Abandi bayikeneye n'abakenyezi bamaze kwibaruka basanzwe bonsa, les femmes allaitantes, nabo barakeneye gufungura ibihoke cyane kugira ngo
amaraso yabo abe ayahagije kubyo amaberebere azokenera kuko amaberebere akogwa n'amaraso. Abandi bayikeneye n'abantu bagira imyimenyerezo ngorora mubiri aba sportif barakeneye gufungura ibintu birimo ibihoke cyane. Abandi bayikeneye n'abantu bagira ikibazo cyo gukihanirwa kw'amaraso les personnes anémiques canke abandi bagira ingaburo idahagije izo abo bita les personnes dénutries. Abo bose barakeneye kuyikoresha. Abandi bayikeneye banyuma kugira ngo cyo tuvuga n'uburyo umuntu ashobora kuyifunguramwo naho iboneka n'uburyo bwiza bwo kuyifungura n'abantu bagiruka kugwara abo bita les convalescents nabo barakeneye kuyikoresha. Bavuye muri periode de convalescence abagwaruke canke abakiruke barakeneye gukoresha ibihoke cyane kugira ngo bifashe. Reka mugurangiza tushikana ku musozo tubabwire ko iki gihoke canke ibi bihoke bifise uburyo bwo gutegurwa bigafasha. Ubwa mbere bishobora gufungurwa ari bibisi intete zavyo. Izo ntete zavyo zirahekenywa zimaze kumuzikuye mu murima ukazitonora ukakurako kijya gikoba cyo hejuru hama ukazihekenya. Bishobora no gukarangwa ukabikaranga bikiriko na kijya gikohwa ukamera nk'ubikaranze ha mu gatonora ugahekenya. Ariko kandi biranashobora no gukarangwa hanyuma bigategurwa mwifu. Iyo fu rero niyo iheza ikashigwa mu mboga zitandukanye mwisombe mwirengarenga muri epinari igasubirira ivyema canke isoya. Iyo fu ni nziza cyane kubagomba kuongereza ingaburo mu mboga zabo. Iyi fu kandi isanzwe ari fu nziza ushobora gucanga n'ifu z'ibinyantete, ifu y'amasaka, ifu y'ibigori, ifu y'ingano, ifu y'uburo ni n'amafu akogwa mu binyantete bitandukanye. Kizira gusa kugira ari nyinshi. Nk'akarorero ufashe ibiro 10 by'ingano zikaranze wazigosoye ukazikaranga ucushiramwo ibiro bibiri vy'ibihoke bikaranze navyo nyene hamugasyesha. Iyo fu ishobora kumara hagati y'ukwezi n'amezi 3 warayiteguye imeze neza ikaba nk'umutsima mwiza ikarinda mu mara yawe mato na manini ikarinda mu mushishito wawe ukaba ufunguriye ugaburiye ubwonko ugaburiye n'igitigu kuko uba wihaye amavitamine yo mu mugwi wa E na B ahagije akenewe n'igitigu akenewe kandi n'ubwonko. Reka tubabwire ko ishobora no gufungurwa yateguyemo amavuta kuko hasanzwe hariyo bita huile de tournesol. Ayo mavuta nayo agashigwa mu masalade agashigwa mu akanyobwa mu mazi yo mu gatondo. Ashobora no gufungurwa uyakoresheje mu guteka ariko kenshi abantu bakunze kuyafungura mu masalade ya oignon rouge, agatunguru na karoti na tomati kanyira kwa kadimu shira kwa kayiko kayo mavuta ugashiramo n'ubuki waburose. Iba ari salade nziza ivura igitigu kaba wivuye igitigu akaba wivuye umushishito ukaba uruhuye imitsi yawe isoza ubwenge zo bitane transitif ukabugiriye neza mu mara yawe matoya na manini ukaba wirinze constipation mbere byagira no mu maraso ukabugize ico bita depuration sanguine canke ukabusukuye n'amaraso yawe. Murumva ko Imana ntaci takoze. Salomoni we yanditse mu gitabo cy'umusiguzi gice n'icumi umurongo wa 27 gushika 29 ngo ico nabonye nuko Imana yaremye umuntu ari mwiza ngo ariko umuntu niwe yigeneye ibimwonona byinshi cyangwa niwe yigeneye ibishobora kumwonona. Imana yaremye ibintu ari byiza ariko abantu kubwo kutamenya nibo bigirira nabi. Mureke kuri uyu mugoroba Imana ikomeze kutugirira neza idushoboreze hamwe twese kwirinda ariko tubabwire ko ari byiza gukunda gukoresha ibihoke kubifungura udakunda gufungura indya zibonekamwe mu ibinure bigumye ibyo bita graisse saturée nk'inyama amata urubu canke ibyo bita beurre za fromage ibyo cubigabanya canke ukabihagarika burundu kugira ngo kigihoke kimerere neza umubiri. Kandi kindi si byiza kugicanga ifu yabyo wateguye ifu yabyo si byiza kwishiramo umunyu ahubwo ikoresha gutyo. Imana iduhere hamwe twese kugira amagara meza tufungure n'ivyo yaremye bitwungure ubuzima mu izina rya Yesu. Shama